Assalamu alaikum to everyone aho uherereye hose ku mpande zine z'isi. Nk'ibisanzwe twebwe aba ari fit, ibintu biba bimeze neza, ibintu aba ari umunyenga, nubwo akagiripe kagira gutya kakavyivangamwo ariko karahumba. Amakuru agezweho yihuse yizewe tuguma twayabahaye ku umwanya for sure, for real, 400% zero to hero. Ino ni Diko Entertainment Journey twa Ndikuriyo Launce The Sun bwa Dr. Love aka Diko aka The Ambassador. Nta yindi nkuru y'uno musi, nta yindi iriko iravugwa hirya no hino, yamaze no kwifatira ama headlines uretse ino ya official launch ya Fanny Lavin biciye muri filime yiwe yise data ikaba yamaze kuba data. Noneho uno ni wa mwanya bakubwira ngo ubutigu burageze. Rino shigwa ku mugaragaro rigiye kubera mu gisagara ca Bujumbura, neza na neza mu nyubako za Source du Nil, aho ni naho abenshi mu bafana barindiriye kubona abastazi babo bakunda, bano bakora films mu Burundi. Uhereye kuri nyiru rubanza ni Fanny Lavin. Nk'ibisanzwe ino filme data igiye kubonekanamwo ubwa mbere umusore yitwa Mr. Khan kuva muri Major TV. Uno mu minsi nawe aza kuyibonekanamwo sabonyene kuko bano bana ba Fanny Lavin aribo Joshua Nis na Arasia bategerezwe cyane muri ino filme. Constance Niyo na Fiko n'abandi bona yuko baza kubonekana muri ino filme bwa mbere muri zino nyubako. Nkuko mubibona ikibanza camaze kuba tayari, aho byamaze no kubonekana ko cyaraye kirategurwa ijoro ryose, gisharizwa umwanya ku mwanya kugira nk'ubisanzwe baze gukorera ama surprise menshi abantu. Noneho buza guca byaheze, bahitamwo no kuvugara kugira hugurugwe isaha y'urubanza igeze neza na neza. Nkuko mumaze imisi mubibona, akaba aza kuba ari isaha 9 z'umuhinga, mu kuvuga Kenzer ku isaha y'Ibujumbura ruraza kuba rwambikanye. Byamaze kubonekana nkuko babihishuye, kwinjira ahasanzwe ni 10,000, VIP ni 50,000, VIP 100,000, ariko natike sponsor yategekanijwe ku muntu aza kumva yuko afise ico yokora, akaba ashobora no kuriha nayarenga. Hambavu ya benshi bategerejwe muri ino official launch, abaririmbyi b'abahinga cyane muri live music aribo Esther Nish na Francis Deste baraza kuba bahari cyane babahereza ku muziki utomoye, nabo bagenda benyegeza mu kuryosha ibirori. Si ivyo gusa kuko nabamwe mu bastazi nko nabivuze hejuru ba filme benshi baraza kuba bahari, uhereye ku migwi yagiye itumigwa eka mbere n'abakora ku giti cabo. Natwe nk'iki inyamakuru kiyabahereza umwanya ku mwanya nka Diko Entertainment turaza kuba tuhabaye 5 tuyabashikiriza umwanya ku mwanya. Wewe wifuza ko tuza kugumana? Comment yawe muri comment n'ubundi aho hasi utubwire ico utegereje nizo wifuza, hama tubigukorere 5 turaca bakunda chance. Stay with us. Ciao dusubire mu kanya no mende makuru aza kuba ari karabandanya.
Amen.